Kansubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane amakuru ari buze kugaruka mu bisata bitandukanye havugwa mu mutekano inkuru zivugwa muri politike ndetse n'ibindi vyose biriko biragarukwa ko mu bimenyesha makuru turabitohoza twebashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV ano makuru ngiye kuyagushikiriza araza kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Mu makuru harabana n'umutekano turaza kubabwira ku basirikare 8 b'u Burundi bapfiriye hehe ibiziga vyabo vyabonwe he turaza kubibabwira muri ano makuru twabiteguye mu buryo bw'idonido n'inkuru ibabaje cane kandi iteye agahinda. Turaza kubabwira kandi abategetsi ba CNDD-FDD bategeka abateshejwe izabo bakabategeka kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD ku nguvu. Ndaza kubabwira iryo bara uko biriko birakogwa. Muri ano makuru kandi ndaza kubabwira ibirabana n'amashengero n'amashirahamwe yigenga adaterera mu iterambere ayo akaba agiye gufutwa. Ivyo bizokorwa gute navyo nabiteguye ndaza kubikubwira mu buryo bw'idonido. Turonse akanya ndaza kukubwira inkuru ivugwa mu ntara ya Rumonge aho ubukene bw'amazi n'ubwinshi bw'abapfungwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara biriko biribonekeza cane. Ndaza kubibabwira mu buryo buramvuye n'amakuru menshi cane ntakubwiye mu mfinyapfunyo nayo ndagendanya gushikiriza cotegerezwa gukora no gufyonda kuri subscribe vyonyene maze naje ndashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Turazi ko mamurindiriye ko tubashikiriza amakuru avugwa irya nino. Kano makuru tuyatangurire kuri no nkuru yihuta aho amashengero n'amashirahamwe yigenga adaterera mu iterambere agiye gufutwa. Ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu bukaba bwarerekanye kuri no wa gatanu igicapu c'urutonde rw'amashengero n'amashirahamwe yigenga mu Burundi. Inombero kwari ukuraba akamaro kayo mu iterambere ry'igihugu ayadaterera ahagarikwe. Kubw'ivyigwa biheruka gukogwa amashengero arenga ibihumbi 16 yaraharuwe mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi, nayo amashirahamwe yigenga yo mu gihugu na mvamakungu akaba harugwa mu yarenga ibihumbi 2,700. Ivyo vyigwa bikaba vyakozwe ku kiringo kiva muri Ruhuhuma gushika mu mwaka muri Rusama mu mwaka w'2022. Cegeranyo c'iryo rusansuma kikaba cerekana ibitigiri vy'amashengero biguma biduga budahengeshanya ariko adaterera na kimwe mu iterambere ry'igihugu. Itegeko ryo muri 2014 rikaba risaba ko amashengero yotandukana imetero n'imiburiburi 500 mu ntara n'imiburiburi ikilometero mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Komogwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu mazone ya Kamenge, Kinama na Cibitoke mu buraruko niho hasansumwe amashengero menshi kurusha mu yandi mazone atandukanye. Muri zone Kamenge urwo rusansuma rwerekana ko hagati buri kilometero kwandarato n'ibice 7 hari ishengero ryo gusengeramwo. Umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu akabasaba ababuramatari b'intara kubandanya bugara amashengero adakwije ibisabwa canke akora arenga amategeko. Ayo mashengero akaba yarabaye ibibanza vy'amatati aho kuba ibibanza byigishirizwamwo ubuntu, niko Marite n'interetse yamenyesheje. Kugabura amatari wa Kayanza no mu buraruko bw'u Burundi amenshi mu mashengero ntaterera mu iterambere ry'igihugu. Ati n'amashengero ya kera nta na kimwe akora kuvyabona vya Yehova n'amashengero basengeramwo arateye amakenga ni mato cane nabo ntibigera bitaba ibikorwa vy'iterambere, niko uwo Colonel Remy Cishahayo yagaragaje amakenga. Kugabura amatari wa Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko ababura amatari ntibafise uburenganzira bwo kugira ngo bashobore kugara amashengero yose adakwije ibisabwa. Ati buri buramatari muri babura amatari mbere n'abategetsi bakuru b'igihugu harimwo abapasitori n'intumwa, niko yibukije kubwa n'interetse ingingo zizofatirwa vuba amashengero n'amashirahamwe yigenga nayo rero
yibaza ko ari aya kera canke akurikira ayandi hanze, akukira ayari hanze ngarabwa n'izi ngingo, niko yagabishije. Mu bindi biriko biravugwa cane imbere yuko turaba inkuru y'umubabaro y'abasirikare batoye ibiziga, banze nkubwira ino nkuru ivugwa muri Mutumba, aho abateshejwe izabo bategekwa kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD, n'abateshejwe izabo bo muri site ya Rabiro iri ku mugwa mukuru wa komine Mutumba mu ntara ya Karusi hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi. Amakuru ava aho imutumba akaba avuga ko abacitse ku icumu mu mwaka w'1993 bategwa ubwoba n'umukuru wa zone Bibara abategeka kwinjira muri CNDD-FDD. Musitanteri w'iyo komine ariyamiriza ivyo yagirizwa n'uwo mukuru wa zone. Kubw'amakuru ava aha imutumba, Fabien Ndayikengurutse umukuru wa zone Bibara niwe aza imbere mu mugambi wo gutegeka abateshejwe izabo kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD, aherekezwa n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rwa CNDD-FDD, agaca ategeka abateshejwe izabo kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi, abagabisha ko bazokwirukanwa bakurwe muri iyo site mu gihe ngo batemeye ayo mategeko. Niko abashinga intahe batomora ko icibutso c'umugambwe CNDD-FDD kiriko kirubakwa muri iyo site. Abateshejwe izabo bakaba bavuganye n'abamenyesha makuru bavuga ko bamwe muri bo banahunze ku bwoba bwo guhanwa kuko bagirizwa kuba bagize umurwi utavuga rumwe na leta n'ituta ryo kwegeranya abinjira mu mirwi yitwaje ibirwanisho. Umukuru wa zone ntaragira ico ashikirije kuri ivyo. Musitanteri wa komine Mutumba wewe ariyamiriza imvugo ko hari abinjizwa ku nguvu mu mugambwe CNDD-FDD. Ikambi y'abateshejwe izabo ya Mutumba ikaba ibamwo n'abateshejwe izabo b'abatutsi mu rwimo rwo mu 1993 rwabaye biturutse kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu w'umuhutu wa mbere yatowe Melchior Ndadaye muri Ruheshi muri uwo mwaka nyene. Karusi ikaba ari imwe mu ntara zabayemwo ubwicanyi buteye ubwoba bw'abatutsi. Nari nabikubwiye ko nza kukubwira n'inkuru mbi ku biziga vy'abasirikare vyatowe ni mu ntara ya Cibitoke. Abasirikare 8 bakaba batwawe. Abanyagihugu bagereye uruzi Rusizi ruhana urubibe na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mw'ibarabara rya 6 ku mutumba Kaburantwa komine Buganda ho mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, barabonye hariko hararondegwa abasirikare 8 batwawe. Bakaba baratewe umutima uhagaze rero n'abasirikare b'abarundi binjira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umwe mu ntwazangabo ikomeye muri ako karere ikabihakana ivyabaye. Abasirikare 8 b'abarundi baratwawe bajana n'ibigwanisho vyabo hamwe n'ibikoresho vya gisirikare bari bafise batwarwa na Rusizi ruzi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri uno wa 6 mu gitondo niho iryo bara ryaguye. Ni munsi ya transversale ya 6 yo ku mutumba wa Kaburantwa komine Buganda ho mu ntara ya Cibitoke, bariko baragerageza kujabuka urwo ruzi baja muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo bagwanye abaroberi ba Red Tabara. Amezi 7 agomba ahere igisirikare c'u Burundi gifashijwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD binjira ku butaka bwa Kongo muri Kivu y'ubumanuko ubuseruko bwa Kongo kugira ngo baje kugwanya umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara nabo bafashanya bafise ibirindiro muri ico gice ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haraheze imyaka irenga 5 kubw'amashirahamwe yigenga yo muri Kongo, bashinga amateka batowe mu ntara hamwe n'abanyagihugu bavyemeza. Kubw'isoko ryaho nyene abo basirikare bari mu murwi w'ikompanyi y'abasirikare bari bavuye mu batayo y'112 yo mu ikambi ya Cibitoke hamwe n'ibatayo ikorera mu ishamba cimeza rya Rukoko. Twaragerageje uko dushoboye kugira ngo tubarobe
ntibatwagwe ariko biranka, niko umwe mu barokotse avuga. Umwe mu basirikare atashimye kwivuga izina yemeza ko yisanze ku nkengera ya Rusizi atazi igikorwa agiye gukora. Sinemera iyi ntambara iri kibera ku butaka bw'u Burundi kandi ndanse kuja gusesa amaraso yanje ndayasesera ubusa, niko avugana agashavu. Abanyagihugu bakavuga ko abasirikare batanguye kujabuka uruzi Rusizi berekeza muri Kongo ku munsi wa gatandatu mu gitondo hagati y'isaha 10 z'ubuca n'isaha 2 z'igitondo. Tumurondeye kugira ngo hagire ico ashikirije, intwazangabo nkuru muri ako karere yahakanye ayo makuru. Yongeye ko abasirikare b'u Burundi babonywe ku ruzi bari mu bikorwa vyabo bisanzwe vyo gucungera imbibe. Ibiziga bitatu vyaratahukanywe bivanywe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku wa 4 w'uwa 2 Ruheshi mwibanga ntangere ku bw'ababibona. Bakavuga ko rero iryo ari ibara abasirikare babandanya gupfa bazira kuja muri Kongo kugwanya umuhari wa Red Tabara, tutibagiye n'abapfira muri izo ngwano yoba abasirikare ndetse n'imbonerakure. Miseze tukaba twarabwiye ko hari abasirikare, ibiziga 2 vy'abasirikare vyatahukanywe ndetse n'icumukuru w'imbonerakure bikaba vyaravanywe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntara ya Rumonge ubukene bw'amazi n'ubwinshi bw'abapfungwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara, abantu 80 nibo bapfungiwe mu makomisariya y'igipolisi c'intara ya Rumonge umanuka bushira uburengero bw'u Burundi. Bakaba babaye ahantu hatagira isuku na rikeya, barabuze amazi. Muri ako gasho rero kategerezwa kutarenza abapfungwa 30. Ubwo bwinshi bw'abapfungwa nibworosha na gatoya ibintu. Amadosiye ashika 20 y'abapfunzwe aracariko arigwa n'inyamiramabi. Umwe mu bapfungwa ari mu minwe y'igendereza mu ntara ya Rumonge, abandi 57 bari mu minwe ya parike. Amadosiye yabo ariko yigwa n'abashikiriza amanza ba parike ya Rumonge. Kubw'amasoko yegereye imiryango y'abapfunzwe, abo bapfunzwe babayeho mu buzima bubi, ntibagira amazi. Bategerezwa kwigurira ubwabo amazi yo kunywa, kumesa nayo koga hamwe nayo mu buzu bwa sugumwe. Abapfungwa bakenye ntibashobora kwigurira amazi, niko bivugwa n'umwe wo mu muryango wafunzwe. Imbere mu gasho baryamanako hasi atanuumusegetera bafise ubakingira imibu. Imiryango yabo bapfungwa bakaba bafise ubwoba ko bashobora kwandura ingwara ziturutse ku isuku rike hamwe na malaria. Ndakubutse ko agasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge gafise ubushobozi bwo kwakira abapfungwa batarenga 30, ariko nyene hakaba harimwo abarenga 80 nkuko narimejeje kubwira. Imbonerakure zitoza amahera ku nguvu abagura igitoro ku masitasiyo. Iyo hariko hatangwa igitoro hatandukanye banyweshereza imiduga ku masitasiyo Igitega, umugwa mukuru wa politike. Abapolisi benshi baca bava mu vyo bajejwe bakaza hariko haratangirwa ibitoro. Ivyo kandi biragirwa imbonerakure urwaruka rw'umugambwe ari ku butegetsi CNDD-FDD bitwaza ngo bariko baratondeka neza abantu, mugabo bajayo gutoza amahera ku nguvu abaje kugura igitoro. Kugira ngo rero nibatonde imirongo, abagendesha imodoka za tagisi batanga amafaranga 10,000, ipikipiki igatanga 5,000, imodoka ntoya igatanga 10,000, ibisi yo mu bwoko bwa Hiace igatanga 20,000, mu gihe ikamyo yoyo ishobora no gutanga 50,000 vy'amafaranga y'u Burundi. Ayo mahera imbonerakure zica ziyagabura n'abapolisi. Abagurira igitoro mu mabido bobo bagaba batanga igiturire c'amafaranga y'amarundi ari hagati y'10,000 na 20,000, biruko mu gihe abajejwe intwaro babujije kugira igitoro mu gihe abajejwe intwaro babujije kugurira igitoro mu mabido kiretse ufise uruhusha rudasanzwe. Bahejeje gutanga igitoro, ayo batoje acagabugwamwo gatatu agatwagwa n'imbonerakure, abatanga igitoro hamwe n'abapolisi. Abanyonga imiduga yunguruza abantu barengewe ntaco bari bukore.
umuti w'ikibazo c'ikena ry'igitoro ntiwimirije gutorwa vuba, bikavugwa n'uwaje kugura igitoro. Uburundi ntiburashobora gutora umuti urama w'ingorane z'igitoro burimwo muri aya mezi. Gayo amwe mu makuru yaragizwe yavugwaga cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu murazi ko mu makuru yose yavuzwe mu menyesha makuru ndetse n'ibindi biba biriko biragarukwa ko tugenda tubibashikiriza. Nipfuza kuraje wa mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi tugushikiriza, urafyonda kuri subscribe maze twashira ku inkuru ikagushikira mu ba mbere. Ibihe vyiza kuri mwese n'ivyo.